Reka nsubire kandi kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kore yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye ko bageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko bari ko ravugwa mu bategetsi batandukanye ndetse no mu bihangange bitandukanye vyo mu butegetsi bwa CNDD FDD ndetse kandi saho nyene tuza kugarukira kuko tuza no kugaruka ku bindi biriko biravugwa kuva wahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni arekuwe mu mwaka wa 2015. Reka abariho dutangurira gato kugira ngo tuze kubandanya tubageza ko vyinshi bikobeye muri ino nkuru. Mu mwaka wa 2015 haravuzwe ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa president Nkurunziza bikozwe n'akagwi kari karongowe na General Major Godefroid Niyombare kuri ubu ari mu buhungiro, benshi banavuga ko ari mu gihugu c'u Rwanda. Godefroid Niyombare yarahunganye n'abandi bategetsi batandukanye bo mu bisata bitandukanye, harimwo abo muri societe civile no kuvuga amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike, harimwo mu nzego z'umutekano, harimo ndetse nabo menyesha makuru batandukanye bagiye barahunga ndetse na bimwe mu bigo vyo kumenyesha makuru nabo bakaba baragendeyemwe. Kuko ravyagendeye Bunyoni ku matungo na Niyombare ngo ari ubutunzi bwe butakomakomwe mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo benshi muri CNDD FDD kenshi uzosanga ari ibintu bisizo bwenge. Inyuma ya General Major Godefroid Niyombare agaragaje gwiri ku butegetsi bwa president Nkurunziza bigapfuba, nawe nyene yaranyezwe ivye vyose. Ariko mu nyuma hari bimwe yasubijwe bikozwe n'ibihangange muri CNDD FDD. Hari nka parking imwe y'imiduga iri mu gisagara ca Bujumbura nasubijwe ubu iri mu minwe yiwe. Amakuru akavuga ko General Alain Guillaume Bunyoni ariwe yitelefoneye warazwi ko ariwe abitse imfunguruzo zayo mazu kugira aje kuhugurura ahasukugwe. Uyo nyene kubika imfunguruzo yabanje gusha coba, ariko Bunyoni aramubuza ko atamuntu numwe amukomakoma. Yahavuye rero anyegurukana za mfunguruzo kandi ubu ahakora ukuri kwamye amafaranga agashikira mu mufuko kwa Niyombare nkuko amakuru adushikira bivuga. Birashoboka ko Bunyoni ariwe yafashe ya mbere mu kumvisha ibihangange ko naho Niyombare yakoze ibidakogwa adakwiriye gutabwa nkakanuka kuko afise ico yamariye umuhari n'umugambwe CNDD FDD. Atwibukanye ko Bunyoni na Niyombare basanzwe bavanye kure cane iyo bahuriye muri Paripeuto FNL, mu nyuma bagava bafatana inzira yo guhamvya Hussein na Jabu. Ico Bunyoni atandukaniye ko na Niyombare muri kino gihe nuko bose bagizwe icaha gisa na kimwe cyo gweri ku butegetsi, aho Niyombare yagaragaje kubishira mu ngiro bigapfuba. Bunyoni nawe akaba yarafatanywe umugambi ukiri kurategurwa. Bunyoni ariko asubizwa ivyo yanyazwe vyose, nayo Niyombare bike mu vyo yanyazwe. Nico gituma rero nk'ejo atagitangaza cyo bakirimwe ngo tugiye tukabona Niyombare yurutse ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abarundi bakabwirwa ko arakigorokanye n'icubero ndayishimiye kugira ngo uhugurugwe imipaka y'uzu Burundi n'u Rwanda. Kombe ngo ni mucezo wa ndani bihangange muri CNDD FDD. Nkuko hari amakuru menshi twabashikirije twarabagejeje ko insiguro z'ico bita mucezo wa ndani. Abanyarucari muri CNDD FDD na cyane mbonera kure ngo barakwiriye kubana neza n'abantu kuko ibibera muri iyo mugambwe murabisha amaso nk'abarangamiza izuba ririko rirarenga. Ngo mukwiye no kuja murakoresha ubwenge mu gihe ivyo bihangange bibatumye ibikorwa vyo kwisiga amaraso kuko ingaruka mbi zose zigaruka kuri mwebwe ca gihangange cidibamiye mu ntebe kandi kikwihakana izuba riva. Benshi bati nazogera ukubesha ko Niyombare ari umwansi w'ibihangange vyo muri CNDD FDD. Ivyo babesha benshi kuko bazi ko ubwenge bwabo bamaze kubukoropa. Bunyoni nguwo yabagarutsemo kandi mutegerezwa kumwunamira nka kera. Uti benshi bari bifuza ko Bunyoni abava ku izosi nibihangane kuko Ndayishimiye ntiyamurekuye kubera ugushaka kwiwe ngo ntande mahitamwe ahubwo yarafise. Ibi kandi vyanatumye Pacifique Ninahazwe abazwa ku kibazo niba koko irekugwa rya Alain Guillaume Bunyoni iryoba murantunge. Irekugwa rya Alain Guillaume Pacifique Ninahazwe akaba kandi yakuri inkoni kugishitsa bavuga ko yababajwe n'irekugwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Pacifique Ninahazwe arongo ishiramwe Focode riharanira agateka kazi na muntu ari numwe mu batabarije Alain Guillaume Bunyoni gihe yagira afatwe. Yavuze ko atababajwe n'irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni ngo kuko atanyungu yarafise mu ifungwa giwe. Pacifique akavuga ko ivyo Bunyoni yapfungiwe bitamwerekeye ahubwo yapfunzwe ku nyungu bwite za Ndayishimiye.
Pacifique yavuze ko iryo rekugwa ryari kumubabaza iyo Bunyoni aba yarafungiwe ivyaha baharanira agateka kazina muntu bamwagiriza cane ivyo kuzimanganya biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo vyaha navyo nyene akaba bisangiye n'abandi bategetsi bo muri CNDD FDD. Pacifique akavuga ko kandi catumye aguma asaba ko Bunyoni yotezurirwa akaja kwivuza ari ukubera amagara yiwe yari yifashe nabi. Pacifique akabona ko atari kwirengagiza gutabariza Bunyoni kandi ari imfugwa y'Umurundi iriko nyangirwa gateka. Akibutsa ko ari naco catumye asemerera igihe iperereza rifatiye Bunyoni ku mubone aho yari yinyegeje kuko ngo hari amakuru ko yagera yicwe. Pacifique yavuze ko yategerezwa kumutabariza ngo ntiyicwe kuko mu gateka kazina muntu aharanira na Bunyoni arimwe canke uyundi Murundi wese. Twibutse ko Pacifique ninahazwe yerekana neza ko ivyaha vyose Bunyoni yaremetswe ko vyinshi ryarirementanya kuko muri sentare ntibitayeho kwerekana ivyagirije simusiga, ahubwo abamucira urubanza babona ko nabo koko bariko bace urubanza rudahuye n'ivyo Ndayishimiye abatumye. Hari n'akarorero Pacifique ya cane mu kwerekana ko sentare yaburanishije Bunyoni vyaboneka kidakeneye kumenya ukuri mu mizi nyako, ahubwo yashaka guca urubanza ruhuye n'ivyo yatumwe. Pacifique agatanga akarorero ku mupfumu wo mu Ruyigi Bunyoni yagirizwa ko yari karakoresha kugira ngo amwicire Ndayishimiye. Uwo mupfumu yaravuzwe muri dosiye y'urubanza kandi na Bunyoni yaremanze ko yavugana nawe. Sentare yamwagiriza ko yashatse kumuha amafaranga kugira ngo yice Ndayishimiye, ariko Bunyoni akisigura ko ahubwo we yariko agiranirana imishikirano n'uyo mupfumu kugira tohoze neza ivyo kungena uyo mupfumu yishe Nkurunziza kuko we nyene yavyigamba mu kuvuga ko yabitumwe na Ndayishimiye. Uyo mupfumu avugwa muri iyo dosiye ntiyigeze arenguswa muri sentare kugira ngo nawe yiregure yongera kandi atanga umuco. Hari akabazo kadasanzwe Pacifique yibaza ubwiwe ati ni gute uyo mupfumu Nyarucari wo mu Ruyigi yari gushikira ubuzima bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kugira mwice. Ngo kubatumva ikirundi neza bisigura ko Ndayishimiye yari asanzwe afitaniye imigenderanire yo hafi n'iyo mupfumu. Ni igice cemeza ko rero ivyuko ari Ndayishimiye yamutumye kumwicira Nkurunziza ngari ukuri. Ico ni naco gituma uyo mupfumu yavuzwe muri iyo dosiye, mbere iyo dosiye ikaburanishwa mu mwiherero kuko ivyavugirwamwo vyari biteye isoni. Ngariko sentare nigeze irengutse uwo mupfumu kuko yari guhava asesera agatabi Ndayishimiye ku rupfu rwa Nkurunziza. Naha rero benshi bavuga ko Nkurunziza na Bunyoni baba barapfuye ivyo uwo mupfumu atabindi vyoba barapfuye. Mutirano ni gutuma umupfumu yishe umukuru w'igihugu ategura kumukurikiza uyundi ariko akagoma yidegemvya. Iki naco ni ikibazo cibazwa na benshi. Ibirego vya Ndayishimiye vyagiriza Bunyoni ko yoba ari kagerageza kumukoresha kugira mwicire Ndayishimiye. Bunyoni nawe akiregura avuga ko atamugambi wo kwica Ndayishimiye yari afise ahubwo yashaka kumutohoza kamakuru kuvyo yemerera ko ari we yishe President Nkurunziza kuko uyo mupfumu yari yemerera ko yishe Nkurunziza abitumwe na Ndayishimiye. Ikiro cyatumye abantu benshi babona ko ivyo mupfumu ari ivyo, nuko atigeze arenguswa imbere y'ubutungane ngo yiregure kuvyo anugwanugwa ko. Uti nivyumvikana ingene umuntu yishe umukuru w'igihugu wa mbere akaba anavyemerera akekwa kandi kwica ubwera kabiri ariko ntabibazwe n'ubutungane. Ndayishimiye nyakuntunga ngaca ageragaza gutegeka sentare ko gizoburanisha ikica abapfumu mu mwiherero. Ndayishimiye yibaza ko abarundi batazigera ngo bamenya ko nawe abijamwo. Ivyo rero bikabera mwaba mugambwe uvuga ko washize Imana imbere. Ngirya Imana bavuga muri CNDD FDD ngo si Imana ngahubwo ni propagande ngo bijijemwo abene gihugu batoya. Nimbwiye kandi ngo ayo ngomba bategetsi bari bamaze kwigamba ko abandi bategetsi batagira abapfumu batobatsinda mu ntambara. Kwigenekerezo ya 13 ntwara n'uyu mwaka wa 2025 Ndayishimiye yasengeye mu isengero Vision Christ ava hatangaje ubutumwa bukomeye abantu batigeze batahura kuko nahavugira hejuru ntimuze mwibaze ngo nimvugira kuyamara. Ndayishimiye yagize ati Uburundi bufise ingabo ndababwire Imana ishobora gutuma amavubi ngo genda mu bajye nicare ngaha. Ubutumwa bwiwe ni twobutahura neza tutabanje kwibukanya ibihe yabutangiyemo n'icyo ariko kirabera mu karere. Nkuko benshi babivuga mu ntango z'umwaka wa 2024 Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yishuye mu kiganiro n'umumenyesha makuru wa Jeune Afrique ko yaganiriye kuri telefone na President Ndayishimiye. Ngo Kagame yahamagaye Ndayishimiye nyuma y'aho iperereza ry'u Rwanda rironkeye amakuru ko abasirikare b'u Burundi bariko berekeza muri Goma.
Kagame ngo arabajenda Ndayishimiye igituma ariko arungika ingabo muri Goma ku mupaka w'u Rwanda gufasha inyeshamba za FDLR, maze Ndayishimiye amwishura ko abamuhaye ayo makuru bamubeshe. Ariko Perezida Kagame ngo yarashimitse aramusobanura ko kurungika ingabo z'u Burundi ku mupaka w'u Rwanda ari agasotoro kuko biteye impungenge. Ndayishimiye yagumye yitwengagurira kumwe mu muzi ngaraneteza kuko ayo makuru yahawe n'iperereza yabeshwe ngo ni ibinyoma. Kagame yarangije amubwira ati ndanezerewe ko no kumva ko nariko ndihenda, yamara ngo imbere y'indwi zidashika zibiri ingabo z'u Burundi zaje zashitse muri gisagara ca Goma. Umunsi rero Ndayishimiye avuga ayo majambo afobetse muri Vision Christ, iminsi 30 yari rumanye ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zirukanywe mu gisagara ca Bukavu. Tutibagiye kandi ko igisagara ca Goma naco cari cafashwe imbere kare cyane ku igenekerezo ya 27/0 umwaka uheze w'2025. Ivyo yaraboneka ko inyuma yaho ingabo za Ndayishimiye na Tshisekedi zitsinzwe zikakwa ibisagara vya Goma na Bukavu, Ndayishimiye yabaye nk'uhungabanye. Ngo baciye aja kuraguza ko bamupfumu wiwe wo mu Ruyigi kugira ngo abavyeyi bamurabire ko Urundi bwotsinda u Rwanda, maze umupfumu muragurira ko igisirikare cy'u Burundi cyotsinda u Rwanda kitanarushe kuko uyu mupfumu ngo yorungika amavuba akaja gushinga amaboye abasirikare b'u Rwanda. Mu mvugo ifobetse Ndayishimiye ngo yavuze ko we ayaga n'Imana ikamwereka vyose mu gihe Kagame we atayaga nayo. Iyi Mana Ndayishimiye yavuga ko ngo bayaga ni wa mupfumu yo mu Ruyige nawe benshi mwari mwibaje ko ari ya Mana yari misi n'ijuru. Ibi tukabisanga mu vyatangajwe n'umuhisi Ndadaye. Uti Ndayishimiye yavuze ko Imana ishobora gutuma amavubi ngo genda mu bajye yicariye aho yarahagaze. Bwari ubutumwa bwo kuremesha abarundi ko ngo naho mu bibone kumenga igisirikare cy'u Rwanda kirakomeye kitodutsinda kubera vyanse mu nkono mu mabombe, twace twikora ku mangetengete maze abasirikare b'u Rwanda tukabatuma amavubi tubifashijwemwo n'umupfumu. Ngo nuko wagabira cyane mwumvise abanyepolitike bariko bakoresha izina ry'Imana kuko hafi 100% baba bariko barabesha. Nta Mana iyagana Ndayishimiye mwereka ngo ivy'igisirikare kuko inyuma yaho mu mpera z'umwaka w'2025 cya gisirikare cyo cirukanywe muri Uvira atarusoro ruvuze gica cinjira muri Burundi umuji Uvira igihebera M23 nkuko benshi babivuga. Bamwe bati rero nkuko umuhisi Ndadaye yabivuga ati vya bindi vyose abanyepolitike bama bavuga n'uruhendo bageza ku bene gihugu cyane cyane kugira ngo babandanye babizera mabanga barimwo baba bariko bararangura. Mu yandi makuru ariko aravugwa agazwe ko muri kano kanya, reka tubananize ku bindi biriko biravugwa iya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi hari amakuru ariko aravugwa agezwe ko aho umwami wa nyuma w'ubwami bwa Ethiopia yari Serisi yagendeye u Burundi. Ibi kandi bikaba byarakomeje ubucuti budasanzwe hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kuko uyu mwami yo baranagize vyinshi yumvikanishamwe hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bikaba biri no mu rukurikirane rw'urugendo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize mu gihugu ca Ethiopia kuri ubu aho ariko arabarizwa. Reka kandi ano makuru yacu tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa. Ntaryamira inyuma y'imyaka 32 uwahoze ari umukuru w'igihugu ariko aribagirwa mu gacerere. Burundi bwibutse kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 6 ndamukiza imyaka 32 iheze Perezida Cyprien Ntaryamira yitavye Imana mu buryo bubabaje agoye mu isanganya ry'indege ryabereye i Kigali mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iryo sanganya ryahitanye kandi abashikiranganje be babiri rikaba ryarabaye igihe ari karatahuka avuye mu nama bakuru b'ibihugu yari yabereye mu gihugu ca Tanzania. Kugenekerezo ya 6 ndamukiza ni umunsi wahariwe kwibukwa mu Burundi, ariko n'uyu mwaka ivyo bikorwa vyabaye mu gacerere kenshi bitandukanye n'ingene vyahora bikorwa muri kahise. Kugenekerezo ya 6 ndamukiza umwaka w'1994 Perezida Murantunge indege y'umukuru w'igihugu yarimwo kandi Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yararashwe igirigwe i Kigali. Ico gitero wagikoze ntaramenyekana catumye ubwo nyene haba genocide yakorewe abatutsi bo mu Rwanda mu mwaka w'1994 yahitanye abantu barenga umuriyoni mu minsi 100 gusa nkuko raporo zibivuga.
kubwa Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura harabereye imisa mu bwitonzi yo kwibuka Perezida Cyprien Ntaryamira. Mu nyigisho yiwe Patiri Felix Fupi yagarutse ku butumwa Ntaryamira yasize, ashimika ku burongozi bwe bwari bwuzuye icizera mu gihe igihugu cari mu bihe bikomeye. Yavuze kandi ko amajambo yiwe yakora ku mitima y'Abarundi agaragaza kwiyemeza gusubira hamwe abari no kubaka igihugu. Ivyo bikaba byaraciye bihagarara giturumbuka. Gabriel Bibanza Witonde arongoye umugambwe Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation saba ko iryo genekerezo ritofatwa nk'igenekerezo risanzwe, agasaba ko igikorwa cyo kurondera ukuri ku rupfu rwa Ntaryamira cyo bandanya. Yahamagariye abategetsi kurondera ubutungane ku miryango yabuze ababo, yibutsa ko ukwibuka Ntaryamira kutorangirira mu birori gusa. Reka tugarukire ku iragi rya politike ritagira inguvu. Kubwabanza Witonde iragi Ntaryamira yasize cyane cyane kubariza discipline no kuba inyankamugayo biracari ingirakamaro kuri kazoza ku Burundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu yaturukamwo hamwe n'umuryango we babandanya gusaba ukuri n'ubutungane nyuma y'imyaka irenga 30. Ntaryamira yashitse ku butegetsi ku igenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu gihe igihugu cari mu ngorane zikomeye. Yarasubire Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatoye mu Burundi, yishwe ku igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 amaze iminsi 102 gusa ku butegetsi. Urupfu rwe rero rwatumye igihugu kija mu kajagari n'ubwicanyi bwahitanye cyane cyane abatutsi. Ivy'amashiramwe menshi ajejwe agateka kazina muntu yise ihonyabwoko. Ndadaye umwe mu batanguje umugambwe Sahwanya Frodebu yari ikimenyetso cy'induka rikomeye kandi yarimwo icizere cyo gutwara igihugu mu nzira ya demokrasi. Urupfu rwe rwatumye Burundi bwinjira mu ngorane zikomeye za politike n'umutekano. Izo ngaruka zikibonekeza gushika uno munsi. Ntaryamira rero yasanze igihugu kiri mu ngorane zikomeye. Mu mwaka wa 2024 umupfakazi wa Ntaryamira yaravuye mu gacerere kugira ngo atange insiguro ku bijanye n'indishyi y'akababaro. Yavuze ko bitandukanye n'ivyo bamwe bavuga, ubutegetsi bw'u Rwanda bwatanze ibisiguro ku miryango. Yagize ati igihushane n'ivyo abantu bavuga. U Rwanda ntigwigeze rutubera intambamyi. Ukwibuka rero ngo kugenda kugabanuka n'uraramuza makungu rusa n'ugwibagiwe. Mu mabarabara y'Ibujumbura hari icibutso c'abamaratiri ba demokrasi aho rakoranira abategetsi, abanyepolitike, abadiplomate, imiryango n'abanyagihugu. Ibikorwa vy'umwaka vyabaye mu kanywa babo kenshi. Nyuma y'imyaka 32 ikibazo kiracariho. Ukwibuka Ntaryamira kuriko kurazimangana buke canke kuriko guhinduka kubera kutitabwaho. Kubwa bamwe kwibuka biguma ari nkenerwa, bikibutsa mbere ivyumviro vy'ubutungane no gusubiza hamwe vyashigwa imbere n'umukuru w'igihugu yagandaguwe. Ku bandi bisa n'ibititabwaho. Mu gihugu gihanzwe n'ibindi biboneka ko vyihuta ngo kuri ubwo bwicanyi kukaba kukirindiriwe. Agacerera k'inzego za leta no kubura inyishu zifadika vyerekana uko ibintu bigoye mu vya politike mpuzamakungu. Ofisi uruhara ntazwi neza. Amatoza mpuzamakungu ntarashobora kwerekana uruhara rw'u Rwanda canke abandi mu karere. Ubutungane nabwo kandi mu karere buracafise intege nke. Ku Barundi ngo benshi ukudahanwa kw'abakoze bikwerekana intege nke z'inzego z'ukuntu inyungu za politike zigira ico zikoze mu kwibuka abagandaguwe. Hatabayeho kandi gushira habona ukuri gufata ingingo zikomeye ku rwego mpuzamakungu. Kwibuka Cyprien Ntaryamira ngo gushobora guhinduka ikimenyetso kigenda kikibagirwa buhoro buhoro, mu gihe kurondera ukuri n'ubutungane bisa n'ivyahagaze mbere bikibagirwa. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utarafyenda kugira ngo turucikanwa n'adushikiriza no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu kukozanya vya misi yose muriko murakora.